amajambo makeyi gusa mu gifaransa ushimira umwana wawe yani nk'amajambo yo gukeza umwana wawe w'imfura mu rurimi rw'igifaransa twendeka nawe ndakeneye ubimbaze mu gifaransa ati ndakeneye ko sabira umugisha umwana wawe hama nayo ndabikwishura. OK. Mon ami Bella Gomez, je te comprendre avec la façon de... Ça. Subiramwo bimwe ariko uravuga mu Faransa nayo ndakwishura. Sawa. Bon, l'invité c'est Bella Gomez from Motivation Please. Oya hinge duheze. C'est Bella Gomez au caméra do Koreshmanya Media. Je te remercie avec le regardeur de cette chaîne au Koreshmanya Media. OK, la dernière question à Bella Gomez c'est ici. Bella Gomez, tu te remercies cette fille, ton fille, de la Dieu avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. None kutangwe ngo mama maje ndabivutse. Kandi ndabitoye ndabishishuye. Kuko jewe mu kugifaransa Bella je sinigiye ino vraiment. Nigishijwe n'abigishije ababirigi igifaransa. Twagiye rero twishu. Arakuzi kukaze kwifaransa Gambere. OK, ugenda uraharura. Je t'aime bébé, mon cœur, mon amour. Ayo senyo ushaka kumushimira. Yusama jambo n'amazina. Oya nshaka. Aza nta kibazo. Uno musi AKES DON ari mu rukundo na Sauda. Wowe ubihereza iri heshusho ga Bella Gomez. Wowe nk'abagore ba AKES uzibashika bangaye. Sauda yitwa mama WAKA gushaka kuri no saha aherutse kwandika kuri statati abako barava muri WAKA bazokwicuza. Gomez ari mu bantu bazicuza ko navuye muri WAKA. Navuze ati ko navuye muri WAKA Light ntabwo nzokwicuza kubera ko Tugesho yesa wantu bakunzi bakoresha umwanya media mweze gute mweze neza ni Mr Kanyamuji Mr Vuguta vyumye umunyarusaku number 1 chawa in Burundi Bella Gomez ni Bella Gomez aka Bad Mama aka in the candy umuco nyakuri the future mama the future mama Bella Gomez afite umwana umwe abana bo batagaragaye bo bari nk'abangahebe noba ntashoboye kugaragaza umwe uramaze kumwana ndamugaragaza. Oya abenshi barazi ko Bella Gomez afite umwana umwe abenshi barabizi ko je urazi ko ndumunyaruswa kana amaze kubigaragaza n'abatabizi babimenye ariko batagaragaye za systeme z'inkumi cyane nk'inkumi zashushe cyane zafashwe n'ubushuhe cyane za systeme bakora ku ma septandezere cyangwa ku ma systeme ni nk'abangahebe. Nibaza yuko kuba nanashimye ujye yuko ndamwemera n'ingaruka ziwe zose nkazirengera. Nibaza yuko abandi atacho nayo kuba ndabahoye nibaza ko ari ujyumwe. Bella Gomez ntanda yigeze akorora. Oya ntibyigeze. Bella Gomez yatwaye inda amaze kubonana n'abahungu banga. Atwaye inda? Maze kubonana n'abahungu banga. Shaje ndabanze kubonana n'abahungu benshi ko nakoresha bandi amaze kumubona abo tubura mwibarabara ni benshi. Oya kubonana systeme no comments. Ego behind camera ni Pax Salaba uyu ni Bella Gomez twabanye cyane muri WAKA Live TV arankuriye cyane muri WAKA Live TV yakoze byinshi muri WAKA hari nibindi yakoze je ntigeze mbona ariko right now tugomba tuyage ahanini cyane kuvyo yakoze niboneye. Bella Gomez yafiki cyane nakoresha umwanya muri WAKA Live TV. Kintu twapfa
warakunda kenshi ku concert urumva bele kikigane wazanye kuno haca mbona umenga urandengereye ugombye kunyinjirira ntitwari gushobora guhuza ariko mugabo apart y'akazi twarahuza twaranatahana tuko tuhagirege twagiye muri show tuhagirege dutaka tukayaga bien ariko tugeze ukazire twaya duhindura andi masura tukazana ibindi bintu kuko systeme zamaho igihe cyose Bella Gomez twarigeze kugwana dufinja uravyibuka ni ibintu buri munsi yo nibutse tuko turagwanira injya mu isafuriya ntorabinshavuza mvuga ati none ko ndagwana injya n'umwigeme ariko ivyo nivyahitiye mwaribonye Bella Gomez mwaramubonye ariko rero dushaka kumenya Bella Gomez abigeme bo barabanye nawe muri WAKA TV bagiye mu rukundo na AKES DON wewe ntarimwo Bella Gomez kuba tabizi botahuri AKES DON ntitwagushaka kuja mu rukundo kubera ko iyo umuntu maze kumumenya ukamumenya cyane bivanye n'ivyo mugenda murahuriramwo hari gihe muja mu rukundo n'igihe mutaja mu rukundo reje AKES numwe mu bantu nabona yuko ngiye mu rukundo nawe hari ibintu byinshi nohomba no bihomba gute AKES yaramaze kuba nk'umubosi wanje nabona yuko tumaze kuja mu rukundo tukaja muri vya bintu byo gushwana canke guhuza canke kugira yuko vyari kwica akazi kanje bikica ico naje ndondera muri WAKA company ndavuga ati no ndafise aho ngeza ndetse na AKES nibaza ko atoba yarigeze kundondera jewe oya Bella yarabaye mu Queen Video mandirimbo agiye atandukanye ariko ngo bagufata mu mugongo bakagusunika baguta mu byondo Ijoro n'umurango bakwipfuriza ushikiriza wendoto bakwereka urukundo kumbe bagomba kugutura ibyago iyo ndirimbo wakubwira ikorere mix wiririmba gutebe jewe kandi nakunze ukuntu Brian Smith yakoze video ahantu nashaka vraiment ko mbareka niho nabonetse hajya avuga Facebook na Instagram niho bahinduye muri sentare ugize ingorane biruka gupostinga ngo ivyawe bose babimenye amafoto bacalinga ngo Bella Gomez azofelinga inbox bastatinga ngo ni Bella Gomez congrats abantu ngabo basekure erega naco mufana sekura abamesha nkabo basekure erega naco muhuriye ko sekura mama we uyu ni Bella Gomez yamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye z'abarundi ahanini cyane Bella Gomez aka Bad Mama ni kuki yise Bad Mama kumenga iryo jambo ni ribi navuze ati umuntu wese azoyitahura uko ashatse igitwa niswe ngo umumama mubi ndi mubi vraiment ku mwana wanje ndamukunda ku buryo numva yuko umuntu wese aje kugira ikintu amukorera kibi no mubera mubi umva niwa wipfuze yuko umwana wanje umugirira nabi nzokubera umumama mubi ariko ku mwana wanje vraiment ndi sûr yuko ntegeza gukora ico shoboye ndamunezereze kandi ngwanye ikintu kibi CEO wa Motivation Please ni Bella Gomez vyaje gute vyatangwe gute bigeze he Motivation Plus Media ni imwe mu macane y'ugwaruka bifuza guteza imbere akazi kabo gakoreshejwe n'ubumenyi bwabo n'intoki zabo sivyo jewe nka CEO Motivation Plus Media nshaka kwiharura yuko ari wanje ko ari je ndi CEO ariko turi staff irimwe abantu benshi abajene benshi abapapa benshi abamama benshi ariko nubaza yuko ari ikintu twari tumaze imyaka 3 dutegura kuva mvuye muri Igo TV naciye mvuga ati jewe ntegerezwa gukora television yiwanje nteza nanje kugira ico ngezeko ariko nkabirabaho narindi ndavuga ati no nta umbona noshika reka nango gukora ku yandi ma television abantu bamanze bamenye nuwakizina kwanza hamanzoza ndabikora ariko mu nyuma y'imyaka nk'ibiri hariho abandi twashoye kwicara hamwe tuvuga ati twakwiye gukora barambwiye ati sawa we bandanye ukora ivyiwawe ariko reka tugure cano ibirakora turondera unda barayikorera ko we nawe umanze bakiryo zina rya huzo kumva yuko ukwiye kuza uzoza hamwe TV ndavuga ati nta kibazo niho mu nyuma nashoye gukora ku yandi ma television maze kuva muri WAKA Lights ndavuga ati nta icobuze ariko nshobora gushikirana akazi kiwanje gikorwa kiwanje hari abantu benshi bakeneye kumenya mbega Bella Gomez yatangwa ari danseuse mu nyuma mu Queen Video mu nyuma ngo yinje muri Empire avayo mu nyuma ngo yinje mu bintu by'ama television ariko
batazi iyo vyahereye ati renda kwiye kwama yuko abakunzi banje bokwama bambona bakagira aho bambona misi yose donc nkagira aho umuntu ashobora kuntorera ndavuga ati reka nje kuri channel yanje ya Motivation Plus Media hariho abantu bashavye ngo si wiwa ngo kubera ngo ititwawe oya muisanze TV turi staff y'abantu benshi ariko yari iriho ava yuko uyijamwo yari isanzwe iriho ni channel yari isanzwe iriho ariko se guca ndayitwa ngo Bella Gomez oya ego Bella waravuye muri WAKA TV ntivyavuzwe nk'abandi ngene bavuye muri WAKA TV wibaza ko rihe mpamvu yatumye Bella bitavuzwe bimenyeshwe icese neza bivugwe nk'uko ibindi bikwiye kuvugwa kuri Bella Gomez nibaza yuko ivyo no ibwira abakunzi bakoresha umwanya media ko urabizi kuba ntoba vyashoye kuvugwa cyane ni kubera ko na jewe ntashoboye kubivuga ko cyane ni kubera iki baraje ico gihe ndibuka yuko bigeze kuza muhira ariho bakoze ikiganiro pembeni yo muhira avuga yuko bampagaritse yari Jesse mbega wa undi umwe Izai na Ruru na Jesse bashoboye kuvuga yuko bampagaritse muri WAKA ngo bivanye yari Bertrand yaha Bertrand hari hajya kijya cambere barakoze ni ca kabiri igihe bagikorera iruhande ya home bavuga yuko bampagaritse ngo sintonda ukaza amajambo menshi ariko je ndabibutse neza yuko nasuye muri WAKA gusaba ikigongwe bivanye nuko nashaka gusukura izina ryanje bavuga sinkora sintonda ku kazi singirane bakibagira yuko hari impamvu nyinshi zituma ntatonda ku kazi kabo zituma ntakora akazi neza nkuko nari nagatanguye je rero kuba batashoye kubivuga baragize neza niko bari bazi yuko hari amadeni yanje bansigariyemwo muri WAKA kandi je n'ubu ndacana vyemeza convocation yavuze ko azonzaniya yavuze ko azonzaniya le 27 mbega le 27 niragera ka AKES kandi je nibaza ko nagombye kuva muri WAKA neza nta n'umusi numwe niganda yivuga nabi n'umuvyeyi ego kandi ibihe byose zokwamara umuvyeyi ariko sinicuza yuko no banavuye muri WAKA oya CEO wa WAKA TV ari AKES DON iyo muheraniye ntikijana Bella Gomez amahera mu yoba mufitiye nangahe azoyaheba canke azoruhuka makayamurisha amahera afitiye nibaza ko nawe ubizi ndibuka yuko hariho 100 bigeze kundungikira bivaye n'akazi nari nakoze yandi mahera n'umushahara ukwezi kwa gatandatu navuze ati naragukoze mbwa sinakumaze kose ati kandi giha postinze ikiganiro ca mbere kwa nyirukanye yagipostinze le 22 umenga kandi nanje mpembwa le 20 urumva rero ati je twavuga ko nzohembwa ukwezi apane guhembwa yuko tuzoharura ku biganiro natanze rero kuri ivyo navuga ati kubera je niyumva yuko umenga nta kazi kanini natanze muri WAKA tuzogaburira hagati ucu yafata ayo mahera ukashirako n'amahera jamahera ndisiho yuko ndamufitiye ndanayemera kandi nzoyamuha kuyamuha navuze ati manzu mpayi wanje hama ukuremwe ayo ndagufitiye ni 35000 niyo umufitiye we akaba gufitiye en general amafaranga angahe 140,000 sigura neza yuko azoca guhereza 115,000 ndakene ayo niyo mafaranga Bella Gomez yishyuza uburongozi bwa WAKA TV ariko yasaba gute ariko abicisha mu ihenzira kugira ronka amafaranga yi urumva kesho ndavuga ngo witonze amira ibinoze nashaka kuvuga ati donc AKES ari mu bintu byinshi kuko ujya anye afisaba urundi gwaruka kararera nkuko twebwe yatureze atamwanya w'ibintu byari byo byose ashobora kuronda ndavuga ati ariko niyo nagwanda bivuga ku mateleviziyo ko ati wowe AKES uribuka ari akantu kanje umperaniye azoteba byibuke je narindiye convocation ndayibura ndavuga ati okay nta kibazo ndavuga ati ndanabivuze no kwindi televiziyo ariho Sauda ashoye kugira ica abivuze ko mbona ivy'amahera nta nico nabivuze ko ndavuga ati okay reka ndindire mugabo rero aho bigeze nzoguma ndayivuga ukunye nyumva ko byamurambi AKES azogerageza ico kibazo tugikemure kandi twavanye neza ndibaza mwavanye neza uribaza nta kibazo uno musi AKES DON ari mu rukundo na Sauda wowe ubihereza iri heshusho ga Bella Gomez wowe nk'abagore ba AKES uzibashika bangaye ntabonzi benshi kabisa kuko igihe n'abagore ba AKES ni bangaye abonzi je narigeze kumva ngo nawe mwarakundanye niko navyumva zari inkuru ngo barakundana na Isi barakundanye nande nyene ariko Sauda nivyo bigiye kwamamara cyane ubihereza iri heshusho ga Bella Gomez ariko Sauda hari hit kuri ivyo binafise iruta umugore bashoye gukora umugore bavyaranye ujya mwana wa mbere sivyo
okay mama darling ntiyagiye muri clip yiwe iwawe ariko urumvira ijya ndirimbo ngene yahitinze ubona bingana n'ivya Sauda rero akesi ntiribaye ijya mbere tumwumva mu nkundo nk'izo onye jewe musi n'abakecuru n'abana na nyina twaravyumvise yavuze yuko yagiye mu rukundo abana na nyina umwana na nyina arigiye kurandondera kwera gusa naco shimye kubivaho ico c'umwana nyina azokwamuko tu azoyibereho gusa erega umwana na nyina just bisigwa ko banganya ubwenge nta kibazo ikindi kintu naco akesi Jumusi nzokwemera ko ari mu rukundo n'umuntu bika ko ariho n'ibintu vyigeze kuzamva vya mariage vy'ibiki umunsi azosinya agafata kuri ka drapeau nzovuga ati respect nayo ibintu nk'ivyo tuvyamamwo byo kumva ivyake sintabwo bitangajije abaye umukobwa wa mbere ashize ahabona nta wundi bamye basomana mu manife yiwe mureke iryohererwe tu gusa si wa mugore wa mbere tuzi jenza abagore biwe babiri kuko hari ikintu kiba kiri hagati yabo uzi ni mama darling na mama nde mama Mayere mama Mayere wa mwana avuga ngo yavutse ashaje abantu muri abana babintu kuri kw'Imana rero jewe akesi n'umuntu nubaha vraiment kandi nshima ko yaramfashije abantu kubana muko murabona Bella Gomez nga ni kubera akesi ariko akesi vraiment ibintu byo kuja mu nkundo ntitunabihagarare ko vyamaho ariko mbere umenga uri kuraponda wiyezesha ukuntu uri urashishura ukatuvuga n'umuvyeyi aho ngeze ni wangeje oyaha nuko gusa mwebwe muwe mushaka yuko mu vyumva ukundi Jacques sintanzigo nimwe ndamufitiye atarako kantu nyene kari hagati yacu kayo mahera hama ikindi naco vy'inkundo vyiwe tuvyamamwe ejo bashuga mami ejo baki numva taja mu fise ndabivuga hari bagiye baraca urubanza ngo Sauda ntibazorambana wewe uhanuye iki nka Sauda nk'umukobwa mugenzi wawe ndi Sauda fata ko ndi Sauda mera nk'uri karampanura Sauda geje twabanye cyari kinini ariko mu bisanzwe urukundo rumaze kuza mu bintu by'akazi barugira hari ikintu gitegezwa gupfa ariko nka Sauda Jevre mikirumva no muhanura nuko kenshi tushobora kuba turi mu nkundo n'abandi sivyize kubishira habona cyangagizene mugabo kumva umutima wa muhanura atereka tubishira habona ntaco bitwaye ariko azovyigenzemwo neza ntaze yiteranye ku muntu ngo ni kubandi kumwe na akesi Bella WAKA TV ya kera na WAKA TV yo kuri no yo gushika kuri uno mwanya nihe WAKA ari WAKA nyene WAKA ishushe cyane kaze cyane urabiye ama generation yaciyemwo generation ya barandri generation ya banice generation yacu nino generation iri kirakora muri iki gihe niyahe WAKA yari hagaze bwuma cyane ikaze cyane WAKA ya mbere yari hagaze yari WAKA l'entrée promoteur arimo muga l'entrée ntanamwibutse nubwo wasigaye nyibagiza mufanzi wa mbere yase yari jewe kweri twajya ndege ryo mu gisandema ni hatari gusa je wakanemera jewe mvuga ati yari kirakora WAKA yarimwo l'entrée WAKA yarimwo twebwe WAKA yarimwo nice sky yaratwika pe yari hagaze neza cyane none sindiko ndayibona ujya yitwa Sami nyereka ikintu none mutwanga je nabonye mu kiganiro ari kumwe na Alvin ngafise blague gishari muri izi nyereka utubwira ati twebwe burya rero mwaragiye tugira tubavugute nyereka je sindiko ndihisha sindi mu hypocrite ngenda kubwiza ukuri WAKA y'ubunye je sindiko ndabona ikiraja sindiko ndayibona neza ariko WAKA yarimwo Landry WAKA yarimwo koresha umwanya WAKA yarimwo nice sky yarimwo jewe yari twika mama yawe hari umuntu usamara akora ikiganiro cy'umupayi nkakiye je nakora oya ntiturakibona peut-être azogikora aracari muto naje ndiko ndamusaba aracari muto nyereka duha ibintu turabikeneye kandi mana kwikana WAKA Iva ntaco shimye kumuvuga ndiko mvuga Sami ko twigeze gukora duti gitara je ndiko nambya nyereka ikintu cagiye yari nyuma ya kamera nabitweka imbere ya kamera rero ego Bella aravuze neza ati WAKA ya kera yari ikaze gusa yari iteye ubwoba cyane nikiye kintu kiriko gitumira kiramengeriko nkuko bivuze iri kiragenda itagenda igarukana bwa buryohe ya makari yari ifite kuva ke ubona ari kiye kintu kibuze ga Jurazi yuko abantu bose baja muri WAKA Light yuko bayijamwe bayikunda
vraiment baje bafise umutima umwe wo kuyikunda kuyiteza imbere ariko vraiment gushika isasi ndamenya ati nikiye kintu coba kibuze mu bantu bariko baraza ubu kweka batari barakora nka bimwe babandi bakora kweka idashushe nkuko twari turiko turayibona iposting iganiro 200 ku munsi bingahe sinzi gituma aho ico kintu twokibaza AKES cyo tukakibaza uburongozi bwa WAKA TV kujya ni CEO ari wabandi ivyegera vyiwe bimeze gute. Bella mu kiringo kitarenza amezi 3 haravuyemo abakozi bagera kuri 4 muri WAKA TV. Ndavuga we waragiye, jewe ndagenda, Lulu aragenda, Silva nawe aherutse kugenda. Silva yaravuyeyo ubu ntakiri muri WAKA TV nawene agira aje mu bundi buzima agira aje gufyatura amatafari. Bella wowe umaze kubona mu kinyamakuru abakozi bagenda ukuri hano ubibona gute ubifata nk'iki? Icambere uko je navuyeyo na ifise imvo yiwanje na wari ufise ivyiwawe nundi vyiwindi vyiwe nka Silva senzi ko je yanavuyeyo ariko hari ikintu kenshi ndavuga ubuntu buguha abantu bakaguha ibintu rero umva kubona yuko mu mezi 3 bashaka kuvamwa abakozi nkabo bose kandi nzi neza ko WAKA itabuze vraiment yibahemba kandi nibaza ko ari abakozi muri mwebwe uko turi bane nibaza ko turi bake vraiment baba bavuye badahembwe sivyo bisigura iki ni ubuntu rero mwene WAKA TV umva kabura ubuntu ku bantu je nibaza yuko ata bintu byinshi no fise ndayivuga ko sinzi ko avuyeyo nanaka sinzi ko yavuyeyo apa yuhanje je ndabona umenga hari ibintu donc ari societe niniya hateza kuza abantu benshi hateza gusoka abantu benshi Sauda yitwa mama WAKA gushika kuri no saha aherutse kwandika kuri statati abako barava muri WAKA bazokwicuza. Bugomeza ari mu bantu bazicuza ko navuye muri WAKA. Navuze ati ko navuye muri WAKA ntabwo nzo kwicuza kubera ko uzurabe umwana yakuze ari ruhande y'abavyeyi aravira ruhande y'abavyeyi akaja kwipangira siko ababanse suko asubira inyuma ngo akicuze cyahagirane je ko navuye muri WAKA hari impamvu zinshi kandi kugera muri ayo mezi yose aheze je mvuye muri WAKA nta mpamvu rimwe ndiga nicuza ngo iyo mba ndi muri WAKA sindiga ndavyicuza sinzi ko nyuma y'imyaka 2 canke nyuma y'imyaka umwaka umwe nzoza kubyicuza kuko je vraiment mfise televiziyo yiwanje ndiko ndapambana nkuko abandi bose mfise ama televiziyo menshi arimwe yakoresha umwa media ama televiziyo menshi cyane agerageza uburyo bwose kumfasha kusapotinga sinumva rero ko WAKA niyareka kumfasha nzoca mpomba nzoca nsubira kwicuza kugaruka muri WAKA je ikintu cyambere nasavye Imana man nzumpe jewe mve iruhande y'umuvyeyi sinzosubireyo nzoje kwipangira sinzobura yo gupanga nsubire muhira bisigura iki Imana yampaye nkava muri WAKA ntinzompe ngo nsubire muri WAKA kubera ko uzocumenga ngiye gutora bimwe nari narataye sivyo rero je ntacyo mfise no bivuga nyimba bibona uko wowe uri umuntu Imana irahari Imbanyi ati burya Bella Gomez friend of azosubira muri WAKA canke Bella Gomez azoza kurikoresha mwa cyari televiziyo yo nayizotera imbere atangwa guhakaza abandi jewe kandi ndabibutse ko je nabivuze umenga je naje muri WAKA atari yo target mfise je nse target yo gukora kuri Sky Nice News ariko ya target siko byagenze mugana cenge yandi ma target menshi yo wari ufite ama target yo gukora kuri Nice Sky News ariko target ntiyafashe. Ijambo mama WAKA urihereza iri kihe cigwa Gomez? Mama WAKA Sauda mama WAKA uribona gute? Numva rifise power nini riraremereye ariko kuba yashoye kugiyita hari impamvu ushobora gusanga ajya muri contrat ubunye WAKA ari abantu babiri atakiri umuntu umwe byoshika gusa jiyo ndinza niyita izina mbona ko rimbereye rero nawe yarinze agita abona ko rimubereye kuhaje kandi twabanye neza ntaco twapfuye kuhaje sha Sauda bandanye uko nyene sha mama WAKA nyakubahwa akazi mama WAKA bandanye numwigeme mugenzi wawe Bella numwigeme mugenzi wawe akaba ari mu idini rya Islam urabugobuza amategeko y'idini rya Islam ga Bella Gomez je gukundana n'abahungu bariyo ariko ntayonze vraiment ko je ndi umukristo je ndi umukatolike mvuka mu muryango w'abakristo nayo mpamvu n'agacupa kwera umukatolike ntegerezwa ega niryo nyerera bitwemerera rirabinyemerera kandi nibaza yuko ritangwa nabe ntaho ndatuka ngo nakanyoye ego
Sauda n'umumizirima bera n'umumizirima kwambara nkuko wambaye uraberewe ubumizirima wewe uhora ubona abamizirima muzinanye nabo ni bon canke nyene uba wataye ibanga uba wataye umurongo nk'ingene babivuga abandi hariho igihe uteza kwambara ukikwiza n'ikindi gihe wambaye je nibaza ko nikwitije vraiment naho nca mwibarabara nta muntu numwe akoma induru kandi je nibaza vraiment atari ku mafoto niga kuzombona je mpenye warigeze umbona mpenye vraiment amajipo agera amakanzu je ca mbere sinambara ijipo sinambara ikanzu wambara wiyeshanja ndariho koresha umwanya kuri kimarika kuneza abakunzi banje n'izirage ugivuga ko nambarira mwibarabara oya wambara muri mu cyumba hariya mu cyumba ariho ndi ndiko ndachati vuga ko waca hari disharazi ko muri wakanyo ninyu muce mwiko niko wabona kandi wazi katarido ryari rihari vuga ko ariyo waca sinajya cabo nabandi ariyo ndi nyerukiye shanje ni nkaya ryashu sankajya twatugaze je gukora nk'ikiganiro cy'umupayi maraba uko tuko zigaro cy'umupayo nyene itamaje kujyasho wasanga hatari Bella Gomez n'ubuhe butumwa ohereza abantu bariko baradukurikirana ndetse ni n'ubuhe butumwa ohereza ikinyamakuru wa Kala TV kuko nico cyaturamuye nico cyatugize twebwe mpere kuri waka nagashimiye cyane abantu twashoye gukora muri Waka Lights ndetse n'igihe navuyeyo baramfashe mu mugongo ntagwa nkukwigeze ruhaza ndetse n'abaciyeho bose nibaze ko atagwa nko na rumwe ruhari ikindi kintu naco abari muri Waka Lights nuko ndabakunda cyane support yanyu ndayikeneye support yanje nimwamuyikeneye inbox nta kibazo nta kizobuza ko tuzokora kuko mwebwe muri nk'umujya muko muregwa nkuko narezwe nibaza yuko na jewe ntigera nezerwa iyo mbonye ndiko ndaregwa bamwe bakuru banje bashoye gusohoka bariko baranyikumira urumva rero bisigura turi umuryango twese tuko dukora akazi kamwe kandi nibaza yuko akazi kariko kose uko ukoresha ingufu zawe ni keza kindi naco no babwira je ndiko shimira kuri Sami nyereka ikintu kimeze neza vraiment kandi akwizeye ikure nk'ubwoba iyumve yaramubwiye ati ni kuri kurajugumira naje nabibonye urumva gusa rero gerageza ukore nkuko abandi bariko bakora ahubwo turushirizeho hama ikindi kintu nashaka kubwira abakunzi banje abakunzi bakoresha umwa media nuko ndabakunda cyane kandi nipfuza ari abantu benshi bambuze kuva mva muri wakafana benshi nari mfise barabuze hariho n'abansanga inbox ati wo agiye he ubunye mfise ikinyamakuru cyo wanje Motivation Plus Media genda muge subscribe share comment mwande munkwirikirana inbox numero 10 wanje zirazwi ndibaza 61 208 544 dushoye kuyaga dushoye kwashira muri group ya Motivation Plus Media fans ubwo n'ubutumwa Bella Gomez ahaye abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri rusangi ndetse n'abakunzi biwe Bella Gomez ndashaka amajambo makeyi gusa mu gifaransa ushimira umwana wawe yani nk'amajambo yo gukeza umwana wawe w'imfura mu rurimi rw'igifaransa twende kazi kwe kugombye kwishisha muri rurimi rw'igifaransa tuvuge mu mbashaka gutwenga zaruna ari hari akarari mwenga yahwereye arakuzi ku kaze kwifaransa Gambere, ok, ugenda uraharura je t'aime bébé mon cœur mon amour ayo senyo ushaka kumushimira samajambo n'amazina oya nshaka bo mera nk'umubwira ati mukobwa wanje Imana yarakoze kukumpereza izokunkuriza amahoro Imana iguhezagire cyane uzoba ikintu komeye cyane mu buzima bwawe vuga hindura ibindi ariko uvuga amajambo muri mwigifaransa ushimira umwana wa pa n'undi umwana wawe twagiye Bella Gomez kandi ndakwize ndazi kukazi shaka idisha ze kujamo ok je t'aime ma fille tumaze kujya kanga je t'aime abiri dukeneye 10 gusa twavuganya 3 sawa 5 basa 3 none Bella kumenga urikura kwepa igifaransa ni nk'amazi kubita kwa kundi nyene nyigisha basi wewe ega akoresha umwe yanya ndenze mureka nyigishe no muri conference yarishe mu gifaransa uko bijya comment aba ikihindukirira izi wanje twagi na Bex yaravuze igifaransa ndavyibuka twagi yavuze igifaransa gute oya nyene je mbashaka gutwenga ariko ukinikubalisha
n'agashimwe ndakaguhereza aha twicaye nta fanta twahanywereye ariko ca tuyinywa twende kazi. Je t'aime ma fille, mon bébé, mon amour. Nuko nyine nshaka kubivuga. Mon cœur. Merci Dieu. Basi mera nk'utumye abariko badukurikirana ati mumumbwirire umwana wanje ko ndamukunda. Mumumbwirire umwana wanje ko ndamukunda. We nuko ivyo umbwiye je ivyo umbwiye n'ubutize muri je t'aime ma fille, je t'aime beaucoup, je trop none wavuga amajambo atatu mu gifara manzi usubire mu kibazo wamajije ico kibazo wavuze oya manzi usubire reka ndagihindura ikibazo baseka ndagihindura sivyo reka ndagihindure. Bella Gomez ndifuza yuko wosabira umugisha umwana wawe ku Mana yo mwijuru mu rurimi rw'igifaransa. Nawe ndakeneye ubimbaze mu gifaransa ati ndakeneye ko sabira umugisha umwana wawe hama nayo ndabikwishura. OK. Mon ami Bella Gomez, je te comprendre avec la façon de ça na nyisura oya igisubira oya none je ndiko ndakubwira rero ivyo ucusaba sawa rero dushaka dukwakwa duheze ikigano ko ivyo bitabere igigano ntigihera niyo condition bampaye abavyeyi banje bampaye ego. OK twagera naheje tugire kimwe ku kindi none oya si kimwe ku kindi ahubwo ni kimwe kuri bibiri je ko ndakubaza kimukanyishura bibiri subiramwo bimwe ariko uravuga mfasa manje ndakwishura sawa. Bon, l'invité c'est Bella Gomez from Motivation Please. Oya hinge duheze. C'est Bella Gomez au caméra do Koreshmanya Media. Je te remercie avec le regardeur de cette chaîne au Koreshmanya Media. OK, la dernière question à Bella Gomez c'est ici. Bella Gomez, tu te remercies ton fille de la Dieu avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. None kutangwe ngo mama maje ndabivutse. Kandi ndabitoye ndabishishuye. Kuko jewe mu kugifaransa bera je sinigiye ino vraiment. Nigishijwe n'abigishije ababiri igifaransa. Twagerero twishu. Ntaco nzi vraiment. Urananiwe uramanisa amaboko. Tuza amaboko hejuru ati je ndananiwe ndimbwa akazi nta gifaransa nzi. Apare kuvuga na gifaransa nzi. Cyo kwidebura ndakize ariko ntaco nzi ego ntaco nzi mugabe cyo kwidebura ndakize ariko nta bana indwi bifise jewe ndamanitse n'abana. Behind camera yari Pax Alaba yatwenza arahwera. Uyu ni Bella Gomez turabakunda cyane. Bye bye. Akunda gusumba igifaransa ariko. Akunda gusumba iki?